Shalom, ndabakunda cyane ngene muri mukurekerana ibiganiro byacu imisi yose. Yaravuze ijambo ryiza Yesaya ngo kurya imvura na shereke bigwa bigatosise ntibisubireyo, ngo niko ni ijambo yarungitse ritazosubirayo ridashikanye ico yaritumye. Ijambo ry'uno munsi ririho kubira ngo rigukorere. Dawudi arandika ngo izina ryawe Mana, ngo ijambo ryawe ngo barabidugije ubirutisha ibindi bintu byose. Ijambo ry'Imana ririho kugira ngo rigukorere. Witegerere ijambo ry'uyu munsi riragukorera. Dusome muri Zaburi ya 27 umurongo wa 13. Ijambo ry'uno munsi ravuga ngo witege kubona kugira neza kw'Imana. Imana ikishugura neza kwayo ku buzima bwawe, mu bana bawe. Haleluya. Iravuga ngo 27 umurongo wa 13. Mba narihebuye iyo ntizera ko nzobona ukugira neza kuhoraho mwisi y'abakiriho. Umva ndakugendera inama nziza. Ntukigere utakaza kwizera. Tukigere utakaza kwizera. Hariho Zaburi ivuga ngo ukurira kwarara umuntu nijoro, ariko mu gitondo impundu zikavuga. Ndakwifurije kuvuza impundu, ndakwifurije kudatakaza kwizera. Mba narihebuye iyo ntizera ko nzobona ukugira neza kuhoraho mwisi y'abakiriho. Witege kubona ukugira neza kw'Imana. Umva muri ibyo urimo mu buzima bwawe bwa misi yose. Haleluya. Ndagusengeye ngo Imana igucishe kugira neza kwayo ku buzima bwawe. Uragwaye, uri mu bitaro, urababaye, ufite agahinda mu mutima, uremerewe nabi. Umva inkuru nziza ndagufitiye niyi: ukugira neza kw'Imana guce ku buzima bwawe. Ukugira neza kw'Imana guce ku buzima bwawe. Mba narihebuye iyo ntizera ko nzobona ukugira neza kw'Imana mwisi y'abakiriho. Mwisi y'abakiriho nditeze kubona ukugira neza kwawe Mana. Ko ngihumeka, kukigenda, kukivuga, kuwavyutse. Witege kubona kugira neza kw'Imana. Ko vyakunze ukava ku gitanda, ugashira amaguru hasi, ugatambuka. Witege kugira neza kw'Imana. Satani ntaze kukubwira yandi majwi. Yitege kubona kugira neza kw'Imana. Umva umurongo wa 14 uravuga ngo ni witege uhoraho. Haleluya. Itege umwami wawe. Itege uhoraho muri kino gitondo. Itege kugira neza kwayo. Rema umutima wawe uhumure. Nimba wararanye umubabaro, rema umutima wawe uhumure. Nuko ni witege uhoraho, ni witege neza y'Imana, ni witege kugira neza kwayo, ni witege. Haleluya. Ni witege. Oh, haleluya. Igice cha 31 Zaburi umurongo wa 19 uravuga ngo erega ukugira neza kwawe ni kwinshi uko wabikiye abakubaha. Haleluya. Abo baha umwami wacu. Hariho kugira neza kw'Imana yatubikiye. Hariho stock yo kugira neza kwayo. Iyo stock yo kugira neza kwayo ndagusengeye uyu munsi muri iki gitondo Imana yikoreho, yisanze ku buzima bwawe. Nakwifurije kubona kugira neza kw'Imana. Oh, haleluya. Bene data, ndakwifurije kubona kugira neza kw'Imana. Ndakwifurije kubona kugira neza kw'Imana. Nibutse wa mugore warufite imyaka, warumaze imyaka 12 arwaye ingwara y'ubutinyanga. Ngo abavuzi bari baramaze ivyiwe. Ngo aribwira mu mutima ngo naho nokora ku biyongo bw'impuzu za Yesu. Yesu yagendanaga umutima kugira neza gusa. Nta kindi Yesu yagendanaga. Haleluya. Ngo unokira, ngo ajanye umutima agikora ku mpuzu yiwe. Isoko y'amaraso irakama kugira neza kw'Imana kwa Kristo Yesu kumutahaho. Haleluya. Erega ukugira neza kwawe ni kwishi uko wabikiye abakubaha. Urubaho umwami. Hariho kugira neza kw'Imana ku buzima bwawe. Mu vy'urukuru cyamwe ndakwifurije kubona kugira neza kw'Imana. Mu rudandaza rwawe ndakwifurije kubona kugira neza kw'Imana. Haleluya. Nimba urwaye ndagusengeye ngo Imana icishe kugira neza kugukira ku buzima bwawe. Nimba umerewe nabi mu mutima ndagusengeye ngo kugira neza kw'Imana guce ku buzima bwawe. Hariho ijambo Mose yabwiye Imana. Reka dusome mu Kuvayo 33 umurongo wa 17. Uhoraho yishura Mose ati nico uvuze naco ndagikora. Nico uvuze naco ndagikora. Ndagikora. Nuko kuko nakugiriye ubuntu kakomenya izina. Mose aramwishura ati ndakwinginze nyereka ubwiza bwawe. Uhoraho aramwishura ati ukugira neza kwanje kose zo gucisha imbere yawe. Ukugira neza kw'Imana kose guce ku buzima bwawe, guce ku bana bawe, guce ku vyukora. Urabwira Mose ngo ukugira neza kwanje kose zo gucisha imbere yawe. Haleluya. Ukugira neza kw'Imana guce ku buzima bwawe. Zaburi ya 40 umurongo wa 11 aravuga ngo nawe ntunyime kugira neza kwawe uhoraho we. Ntunyime nibisengesho ryawe rya mugatondo. Bwira Imana ngo Mana we ntunyime kugira neza kwawe. Ntunyime kugira neza kwawe. Haleluya. Ntunyime ukugira neza kwawe. Ndagusengeye ngo kugira neza kw'Imana kube ku buzima bwawe n'abana bawe. Nivyo ukora kugira neza kwawe kw'Imana guce iruhande yawe.
Data mu izina rya Kristo Yesu turagukunda mwami, turagushimiye, turasenze twatura rino jambo ku buzima bwacu Mana. Ukugira neza kwawe guce ku buzima bwacu, ukugira neza kwawe guce ku bana bacu, ukugira neza kwawe guce mu muntu wese Mana urwaye, kugira neza gukira kumusange. Haleluya. Umerewe nabi, kugira neza kw'Imana gutaye ku buzima bwiwe. Ndagukunda Yesu, ndagushimiye kugira neza kwawe kugira guce ku buzima bwacu mu izina rya Yesu mwami wacu. Amen.